Ndabahaye ikaze bakunzi ba Ghost TV mudukurikirana mu kiganiro Youpreneur. Katia Benito mukunzi ni jewe ngenda bashikirize ikiganiro aho dusanga abanyamyuga ku kivi bagashobora kutwiganira ibyo bakora. Uno munsi nkuko vyama namafise umutumire ashobora w'umunyamyuga atwiganira ku vyerekeye akazi kiwe. Reka ndamuha ikaze ashobora kutwidondora kaze. Murakoze cyane ku mikaze. Akazina ni René Ndayihereje. Sanzwe nkora akuki kuva mu mwaka w'2016 gushika kuri iyi saha. Iciyumviro nyamukuru cabatumye mutangura gukora uno mwuga byahereye hehe? Mwamwa byo bari byo mwigiye canke byahereye kuki? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Nkuko bisanzwe igihe cyose iyo umuntu agomba gukora umugambi yaratangura kiga akaraba mbega ibi bintu ndabikoze bizompa avantage yihe. Hanyuma jewe sinagiye muri birebire kugira niyumvire gukora kuki, ariko nuko ubwa kare narabibona ndabikora ndabifasha abantu ku buntu bisanzwe, ariko mu nyuma ndavuga nti kameme rifoke ndabikora nk'umwuga kumbure ntivyobura ico bishobora kumfasha mu buzima bwa misi yose. Yego. Muca mutangura mukora muri mwenyene gushaka kuri no saha canke mwaciye mukora novuga nk'agashira hamwe kubwo burya biragoye kenshi gushaka kwikorana igikorwa uri umuntu umwe bisaba uburi kumwe nabandi kubwiwanyu bimeze gute? Kubwiwacu tubikora turi mu gashira hamwe, twatanguye turi abantu 4 ariko umwe yaravuyemo bivanye nuko amabanga yahavuye amubana menshi arafatirirwa, ubu dusigaye dukorana turi 3. Gashira hamwe kacu kitwa abakozi beza kuko dukora ibikorwa vyiza cyane. Yego. Nk'akarorero nko ku muntu aba ashona umutayeri bashaka kuvuga ati umutaye kumva aba client abamwitura bavuga bati twebwe naka nahakora gutyo ntadushika kunyota ntadusatisfeza, mwebwe bimeze gute? Ababitura murabashikanira kunyota mwavuga ati badukwirije mu nyuma kuko hagiye igikorwa c'umuntu umuntu akimenya mu nyuma kubwanyu bigenda gute ama feedback? Yego, ku ruhande rw'iwacu gushika kuri iyi saha muri nyuma y'imyaka 5 tubikora gushika ubu nta muntu ndumva atwidogera kuko novuga nti twabihawe nk'ingabire kuko hari igihe ikintu nyene ugikora gusumba, sinzi kumaze kubona ko hari igihe umuntu ashobora kumenya ibintu arimwo muri domaine kanaka ugasanga arabizi gusumvya uwo yarize cyane, sinzi kurabibona. Nanje ku ruhande rw'iwanje mvugiye na association ndimwo imisi yose twama dufise gishasha, twama turiko turinova twiyumvira ibintu bishasha ku buryo gushika ubu nyuma y'iyo myaka 5 nta muntu ndumva yidoga ku gikorwa twamukoreye, ahubwo bama badushimira bavuga ati mwarangiriye neza, ati mwakoze ibirenge byo nari nabasabye. Ego. Tukiraho nyene mu myaka 5 iheze mukora ni yahe ntambwe mwateye? Kuko burashaka kuvuga ati twatangwe turi naho umwe yavuyemwo mugabo twaragize aho tuva twaraheze aho dushika. Kubwanyu byagenze gute muri iyo myaka 5? Réussite ni gute? Intambwe twateye donc turafise ko twatanguye dukora, novuga nti twarateye intambwe mu bikorwa dukora, ubwiza bwavyo n'ingene bivuga kuko haje ibikorwa umuntu akora biravuga. Donc ko twatanguye dukora twaratanguye nyene tugira ibintu nyene ubona ko bibayabaye, ariko uko buca niko tugenda turevoriwa dukora iki twevoriwa bikoresho, novuga gushika ubu tugeze ku rugero rwiza turakora ibintu vyiza cyane ku buryo abantu benshi barabizi. Mwatubwiye yuko mwabihawe nk'ingabire, mbega kubwiwanyu mugerageje kuraba mu mwuga wo gukora akuki mubona yoja hamwe n'indi myuga yo kubaza kubaka n'ibindi? Ego, kubganje novuga nti n'umwuga kuko ugerageje kuraba ibintu dukora nk'akarorero association y'iwacu Irevre barabikora kwishi gutandukanye, ariko twebwe ku ruhande rw'iwacu uravye na madessin cyane, turagira madessin, turagira de décor ku buryo umuntu nyene abirengukanye imbere y'abantu abirengukana ari ibintu bisa neza. Nico gituma novuga nti byukuri akarusho turakabona kuko turafise ko twatanguye dukora. Nakubwiye mu biri bimwe, nakubwiye umwanya uheze, nakubwiye ko hariho uko twatanguye dukora, hariho naho tugeze ubu. No kuvuga hariho ibyo twakora tukavansa tukigira imbere, ejo tukaba tungutse gishasha tukunguka ubu rero tugeze ahantu dukora ibintu vyiza cyane, hanyuma kandi bishimwa n'abantu.
ego mbega ko dukunze kubona kenshi babikora mu byakuki bikunze kuboneka cyane cyane mu gihe c'amamanza byoba hariho igihe umwe muvuze ati turafise aho dukorera abantu basanzwe baturonka mbega aba bakenera babaronka gute? twebwe ko dusanzwe tubikora turabikora nk'umwuga ariko kandi turafise ibindi dusanzwe dukora kuko urabona ko kigakorwa mu manza kandi si manza zose ni manza zo gukwa muri dote mu rurimi rw'ikinofunofu. Rero murabona amadote aba vendredi ku munsi wa gatanu, hariho n'abasigaye bacishamwe bakagira ku minsi ya kane. Rero kandi urabona ko ari amasaha aba yitereye ni 11 saa 10:30 abazindutse, hariho n'abagira 12. Nje gituma twebwe turabikora nk'umwuga ariko kubera dusanzwe dufise n'ibindi dukora, ibi ni kintu nyene kitabuza gukora ibindi umuntu ashobora gukora mu yandi masaha bitisha akazi. Ego umunyamwuga wese yamafise ukuntu amenye mu gihe tugeze mu munyamwuga wese amafise ukuntu amenyekanisha igikorwa ciwe. Mbega kubiberekeye mwebwe mwa mumenyekanisha ibyo mukora gute? Twebwe ku ruhande rw'iwacu ibikorwa dukora nakubwiye byo nyene nivyo vyivuga. Twebwe nta publicité tugira, nta na biho dufise dukoreramwo, ko mari igikorwa dukorera ahabera urubanza tubikorera sur place. Nico gituma nta adresse dufise, nta na publicité tugira, ariko tuba twakoreye bajya bariho baraheza bakabazanya ati mbega ibintu vyiza ukunabonye uwo manimero yabajya abantu babigukoreye. Abantu bo nyene ubwabo nibo batugirira publicité n'ibikorwa dukora nivyo bidukorera publicité. Twebwe nta kundi kuntu tumenyekanisha umwuga wacu. Intambamyi muhura nazo kuko umunyamwuga wese ahura n'intambamyi kubura ibikoresho bivanye n'indi myuga kuberekeye mwebwe bimeze gute? Nizaha intambamyi muhura nazo? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Intambamyi duhura nazo ziri mu migwi myinshi. Hari intambamyi duhura iyo turiko turakora akazi, iyo turiko turakora ivyo bikorwa vyacu kuko tuba twavuganye na nyene urubanza. Rero ko menye n'urubanza muri uya mwanya wese habari abariko aritegura bahava bampamagara wewe si habari. Hari gihe rero abafise abandi bantu yavuze ati muraza kundabira abantu bariko barakora kuki. Abo bantu rero kubera bataba bazi ivyo mwavuganye na nyene urubanza, hari gihe hazaka kwempoza jewe nashaka ko nkorera ibi, ukabona nyene ko agufashe nabi ariko aragusuzugura kwereka ko atacumaze atacugize. Murazi ko hari abantu basanzwe bakazishavu bavuga amajambo menshi, arashobora kugukarira mu buryo butangaje mugabo kandi utanamuzi mutanavuganye ataguhaye marché. Rero birasaba guca bugufi nk'umuntu nyene ariko arakora ibikorwa by'abandi, ugaca bugufi ukitonda ukabigira, hanyuma ukamenya ko atari yaguhaye akazi mugabo ukavuga uti naho uwahaye aramfata nabi ndi ku kazi kandi ujya yampaye akazi ntegerezwa kumushikiriza ibintu vyiza. Hari gihe mpora ndababwira nti mwo kwihangana, turababwira tuti mwo kwihangana mukaza kuraba ibikorwa twahejeje. Nkabo niko duhora tubishura. Izi ntambamye duhora tugira, murabona akenshi turakoresha ivyamwa, amapasteke, amanana, imyembe mu madekor n'ibindi. Ivyamwa rero urabona sigihe cyose babiriho. Ivyamwa haragera igihe vyera, haragera igihe vyerura, bavyita kwerura mu Kirundi, mu Gifaransa ngira ni carence yavyo. Rero twebwe intambamye dukunda kugira muri ico gihe, igihe ivyamwa biba vyikase byabuze cyane cyane. Dushima Imana ko turi mu gisagara ca Bujumbura ivyamwa bidakunda kubura, na bifuma bizimba muga bikaba biriho. Rero ivyamwa hari aho bizimba ugasanga kare babironka bizimbutse hanyuma bikazimba, muga ugiye guhaye marché akaba uriye yamubwiye yasavye nimero akaba yaramubwiye prix mwamukoreyeko. Rero mu gihe aje kubabaza ku mumengo prix mwadugije harahaca abona ko mugomba kumuzimba, ugasanga ntimubihurije ko nyene. Hari gihe ashavura akabahe bati mugomba kunzimba muga bitabavuye ko biba byavuye kuko ivyamwa vyaduze. Hari gihe rero ari nk'umuntu nawe aba yatubwiye hakiri kera ivyamwa bikiriho, hanyuma akagira ko tuja kugikorwa ivyamwa vyarazimvye vyarabuze, ugaca usanga twe tukanka kumuhemukira ngo duhindure ku munota wa nyuma kumbura atabiteguye, ugaca usanga dufuye gukorera kuri ya prix twavuganye kera muga ivyamwa bigaca bituzimba, ugaca usanga turiko tuja mu guhomba. Ariko mu bisanzwe gushika ubu ntitwova ngo twarahombye ku buryo duhomba nyene vyo gutaha. Ego
muri kazoza ni ikihe cifuzo nk'umunyamwuga kuko nta wama akenera kuguma ngaha nta wama akenera kuguma ahari yama akeneye gutera imbere gutera intambwe kubwiwanyu icifuzo co muri kazoza co bicahe nk'umunyamwuga mwuga wanyu icifuzo cyo muri kazoza nuko kumbure twoshiraho amategeko atugenga kuko hajya nk'izo ntambamye ndavuze izo ntambamye ziriho akenshi rona zirategwa nuko nyene ngira umuntu aba adafise amategeko amugenga avuga ati umuntu agufashe kushaka ukaba udashobora kumwitwarira utagize iki twebwe muri kazoza turifuza kumbure gushiraho nk'amategeko atugenga tukabaza ingene bigenda hanyuma tukarondera amategeko atugenga ikindi naco turifuza bikunze kugira nk'akabiho kuko byinshi turabigura tukikotera tugakota handi ariko twifuza ko nko muri kazoza ibikoresho bimwe bimwe twobigira nka business yacu nk'ibikoresho bimwe tukavyishorera tufate tukugurura nk'idandarizo ryavyo kumbure n'abandi basanzwe bakora kuki ko atari twebwe gusa n'abandi bakatugurira canke batatuguriye natwe tukishorera ego nico twifuza muri kazoza kumbure n'ibindi bizoza biraza ego murakoze cyane René reka ndabashimire kukuntu mwashoye kutwakira mukatuyagira kuvyerekeye umwuga wanyu nanje ndabashimiye cyane ndashimiye Argos TV kuba mwiyumviye ku mwuga wacu mukatugendera kandi hari n'abandi benshi babikora kuba mwagendeye twebwe natwe niteka kuri twebwe turabashimiye cyane mugira umugisha mu bikorwa byanyu murakoze namwe bakunzi ba Argos TV mwadukikanye mu biganiro y'Upreneur naho ubutazosubira mu kiganiro gikurikira